twame igace dufise igikorwa kitarimwo umugayo kuko birababaje cyane. Paul kenshi yakunze kwandika aravuga ngo nanje maze kwigisha abantu simboneke yuko ntemewe. Birashoboka ko umuntu ashobora kwigisha abantu, birashoboka ko umuntu ashobora gusengera abantu, birashoboka ko umuntu ashobora gukoreshwa n'Imana mu gikorwa kanaka mugabo atemewe n'Imana. Nkuze gutanga akarorero yuko ipasi ijya pasi bagoroza, ijya pasi yicometse iragorora impuzu, nizi mpuzu nambaye bazigoroye mugabo igihe amatara acitse canke kumbure igihe ijya pasi icomotse, ipasi ntica ireka kubandanya iriko iragorora kubera umucanwa iba yabitse hari umwanya iza kumara iriko iragorora mugabo uwo mwanya iza kumara n'umwanya uharuye, n'umwanya muto cyane gose. Ikibwirizwa gukorwa nuko ipasi ko ico gikorwa igumye novuga iri branche, igumye iri connecte, igumye iri ku isoko. Ico nifuriza umuntu wese Imana ihamagara mu ibango ry'ubuherezi nuko ivyo wokora vyose nkuko tuza kuronka umwanya kuvyagura mu mwanya uri imbere nuko igihe cyose woguma uri ku isoko. Ndabaramukije mwese abakunzi b'ijambo ry'Imana, abakunzi bacu, abakunzi b'igikorwa ubugingo busagutse. Nije wa Apotre Kevin Sibomana nje hano muri studio ubugingo busagutse kugira ngo dusangire namwe amajambo y'Imana, aho cyane tugiye kuvuga ibijanye n'ibanga ry'ivy'ubuherezi. Iki kiganiro Imana kuzogenda idushoboza, ikiganiro umwami Imana dushize ku mutima gora dukora kugira ngo dushobore kuvuga ibijanye n'ibango ry'ubuherezi canke igikorwa c'ubuherezi. Murazi turi mu isezerano rishasha aho ijambo ry'Imana tubwira muri Petero ambere cya kabiri dusome ku murongo dore ku murongo w'icenda yuko dukoranijwe kuba ihanga ry'abami n'abaherezi. Nivyo kumbure turashaka kuzocisha mu tukavuga ibijanye n'ivy'ubwami mugabo cane tugiye kuvuga ibijanye n'ubuherezi. Kubera iki ino emission cyangwa kubera iki kino kiganiro gifise intumbero yo gufasha benshi Imana iri kiramagara mu gikorwa cayo. Iyo twitegereje bigenda biriko biraba, iyo twitegereje byinshi bikunze gufata ikibanza mu buzima bw'abitwa ko ari abantu b'Imana, urana ko vy'ukuri hariho ino besoin, hariho ikintu gihaze cuko abantu babwiza gutozwa no kwigishwa ibijanye n'ivy'ubuherezi. Nivyo Imana yadusezeranye yuko muri kino gihugu cacu Imana izohagurutsa ugwaruka rwinshi, izokoresha ugwaruka rwinshi. Ariko ikibazo ni mbega abo Imana igiye gukoresha bariko barategurwa, abo Imana iriko irahamagara eske bariko barategurwa, bariko baramenya neza ivyo bizigizwa no guhamagara kwayo? Nico gituma kino kiganiro kije nigano kandi umuntu wese ariko aradukurikirana yumva afise ico ashobora kubaza, ashobora kutubaza. Mutubaza ibibazo vyanyu muri commentaire, harige tuzogaruka twishura ibibazo tuvuga dutanga inyishu kubijanye n'ibibazo vyagiye biza birabazwa kugira ngo abantu bashobore kumenya, abantu bashobore gutahura vyinshi kubijanye n'ibango ry'ubuherezi. Rero uyu munsi turage kugurura ino platform canke kino gikorwa aho tugiye kuza turavuga ibijanye n'ibango ry'ubuherezi. Tuzovuga cyane ibijanye no gukorera Imana kuko nkuko tuza kubivuga uyu munsi bega ubuherezi niki hama kandi nigiki tubwirizwa kumenya kubijanye n'ibango ry'ubuherezi. Urazi igihe cyose Imana ihamagara abantu kuyikorera muri uyu muco canke uriya, iyo usomye neza ijambo ry'Imana za gusanga Imana irafise ivyo yagenda yihanikiriza, irafise ivyo yagenda isaba abagiye gukorera muri iryo bango, muri ico gikorwa cyo twokwita amaduze n'amadonza, aho abantu babwiza kumenya bega nibiki bikwiriye gukogwa nibiki bidakwiriye gukogwa. Iki ni ikintu gikomeye cyane gose kugira ngo twame igace dufise igikorwa kitarimwo umugayo kuko birababaje cyane. Paul kenshi yakunze kwandika aravuga ngo nanje maze kwigisha abantu simboneke yuko ntemewe. Birashoboka ko umuntu ashobora kwigisha abantu, birashoboka ko umuntu ashobora gusengera abantu, birashoboka ko umuntu ashobora gukoreshwa n'Imana mu gikorwa kanaka mugabo atemewe n'Imana. Nkuze gutanga akarorero yuko ipasi ijya pasi bagoroza, ijya pasi yicometse iragorora impuzu, nizi mpuzu nambaye bazigoroye mugabo igihe amatara acitse canke kumbure igihe ijya pasi icomotse, ipasi ntica ireka kubandanya iriko iragorora kubera umucanwa iba yabitse hari umwanya iza kumara iriko iragorora mugabo uwo mwanya iza kumara n'umwanya uharuye, n'umwanya muto cyane gose. Ikibwirizwa gukorwa nuko ipasi ko ico gikorwa igumye novuga iri branche, igumye iri connecte, igumye iri ku isoko. Ico nifuriza
umuntu wese Imana ihamagara mu ibango ry'ubuherezi nuko ivyo wokora vyose nkuko tuza kuronka umwanya kuvyagura mu mwanya uri imbere nuko igihe cyose woguma uri ku isoko. Ivyo wibwira yuko uriko urakorera abandi, ivyo gukorera abandi ni vyiza cyane gose, mugabo ivyo ntibihagije. Nawe ugaruke kwikorera, nawe ugaruke nkuko tuza kubibona mu mwanya uri imbere, nawe ugaruke kwitangira ibimazi vya, kuko nagiye gusanga mu gihe tumaze turiko turakorera Imana sigiye kinini ya mugabo kandi sinigihe gito. Nakijwe mfise imyaka 14 kuva ico gihe haize umwaka umwe Imana ibinyinjije mu gikorwa cayo. Nico gihe novuga nkizwa nakijwe mu buryo bwuko Imana cimpamagara uwo munsi nyene imbwira ico nyiteze ko ico ishaka ubuzima bwanje, irambwira ibijanye no kuyikorera. Ico gihe nivyo twagiye twigishwa n'abatandukanye bari muri kino gihugu, abari hanze y'igihugu, hanyuma twinjira mu gikorwa c'Imana. Hari ikintu kimwe maze kubona kuko ko natangukorera Imana muri iyo myaka 14 ndi umwana muto, ndibuka mfise imyaka 17 haro ishengero nagiye gukoramo Imana, hanyuma Imana irabana natwe iradufasha kumwe n'iryo shengero rishobora kubakwa. N'ishengero riri ahantu mu Kabezi, iryo shengero hana bakunze kuri nyitirira mugani rya shengero ryo ni shengero nagiye gukoramo ibikorwa vy'Imana mu mutima w'ikimissionari. Mbona ukungene turiko turavigwa mu nzu y'Imana, ingene imvura idusanga indani. Ico gihe mbwira ishengero n'abarongozi b'ishengero mfise imyaka 17 ndabwira ukungene tubwirizwa gukora igikorwa cyo kwitanga kugira ngo dushe kubaka iryo shengero, kandi byo kuri twararyubatse ishengero rimera neza n'umunsi n'ishengero ririho n'ishengero rikora. Rero muri iyo myaka itari mike kandi itari myinshi, hari ivyo nagiye mbona, hari ivyo nagiye ndabona numva vy'ukuri nogira ico sangije abandi, kumbure turiko turasangira uno murimo abari inyuma y'uwanje canke abo turi kumwe mu runganwe canke kumbure n'abari imbere. Ariko nagiye gusanga kino kintu, ijambo rigira ubushobozi mu buzima bw'abariko bararyumva ni ijambo wowe nyene ubwawe ryamaze gukora igikorwa muri wewe. Ndasubira mu kino kintu, ivyo wovuga amahishuriro ushobora kugira. Hari abagenda bagatora amajambo kuri ku mbuga ngurukana bumenyi kuri YouTube, ushobora kubisa umukozi w'Imana ukunda ukumva inyigisho yiwe ikakunyura ikaguhezagira ukumvamwe amahishuriro adasanzwe. Nivyo kenshi mu gwaruka canke mu bakiri abajene abakiri bato arumva neza yuko ico kintu yumvise yogenda akagisangiza abandi, ariko nubwo bemeze gutyo iryo jambo ritarabanza gushinga imizi muri wewe, ritarabanza novuga utarabanza gucika, iryo jambo ritaramara novuga kubanza gukora igikorwa muri wewe riguhindura wenyene ubwawe, kuko rishobora kuba rihishurirwa ryanaka mugabo atari necessary ihishurirwa ry'iwawe. Bishobora kuba ari vyo nivyo Imana yabikoresheje kugira ngo ihindure canke ari vyafashe uwo mukozi Imana, mugabo si pas necessary ko na wewe uba uriko urakurikirana iryo hishurirwa nawe uko nyene ryamugiriye ikimazi nari biza guca ari kugira ikimazi. Nagiye gusanga igishobora gufasha abantu muri kino gihe nico wewe ubwawe umaze kubanza gucika. Imbere yuko uza kwigisha abantu, ndatanga akarorero, imbere yuko bigisha abantu ibijanye no gutanga imbabazi, eske wewe waratanze imbabazi? Imbere yuko ubwira abantu ibijanye no gukora ivuga butumwa n'akarorero, ukabwira abantu ngene babwiriza kuja kuvuga ubutumwa bwiza bakaja kuganya imitima kuri Kristo Yesu, eske wewe urabikora? Urashaka kuba nivyo wumva ubwira abantu ibijanye no gusenga, mbega wewe urasenga? Umuherezi suwa ari wese, umuherezi no gushikiriza abantu ico yabanje wenyene ubwiwe gucika. Iyo dusomye ijambo ry'Imana turabona neza yuko hari gihe umuherezi yashobora kugenda ahera ariko ntaveyo agapfirayo kubera ko yagiye maze mu bwiza bw'Imana bikagaragara yuko nawe yarafise ibidatunganye, yarafise ibitameze neza. Ivyo rero bice biza gutuma bimugira ko ingaruka. Nivuga ngo mani majambo, imbere yuko uja gutangira imazi abandi nabo banze uvyitangire ijambo uza gushikiriza abandi, banza nawe uryishikirize impanuro ugiye guhanura abandi. Eske weyo mpanuro ico yagufashije mu buzima bw'iwawe, yaco vyakoze mu buzima bw'iwawe? Ivyo vyose nivyo tuzogenda turaganira muri kino kiganiro ibango ry'ubuherezi, kandi twiteze no kwakira ibibazo vyanyu, twiteze kwakira n'imitwaro yanyu. Kumbure hari gihe tuko turasangira no majambo y'Imana ukaza kubona aho vyapfiriye. Nimba vy'ukuri ari ubufasha ukeneye uzotwandika, tuza gutanga numero mushaka kuturondera kugira ngo dufashanye. Ico novuga Imana yadushize
k'umutima, icyo twumva twuzuye mu mutima yacu, nuko umuherezi wese uw'Imana ahamagaye muri iryo bango ry'ubuherezi aba umuherezi Imana yishimiye, aba umuherezi Imana inezererwa. Ndakunda ijambo ry'Imana naryo novuga y'amajambo ya mbere Imana yambwiye impamagara gutangura igikorwa ari mu 2011, igikorwa c'Imana mu buryo novuga bwo ku mugaragaro. Imana yambwiye ngo ndaguhagurukije nk'umuherezi umwizigigwa azokora nk'iri mu mutima wanje no mu vyiyumviro vyanje. Ico kintu camye igihe cose novuga gifatanye canke kiri mu rufatiro rugize ubuzima bw'iwanje, gora igihe cose ndondera ukungene ivyo nkora vyose biba ibihimbara umutima w'Imana n'ivyiyumviro vya. Rero umuherezi abiza kuba umwizigigwa, nigo rufatiro n'ubumengo nobanza gushiraho. Umuherezi abwizwa kuba umwizigigwa. Umuherezi kibiza kumuranga cambere no kuba umwizigigwa, ube umwizigigwa. Ubwizigigwa ndashaka ndakubwire yuko n'umuvyeyi w'ibindi vyiza vyinshi ukene mu buzima bwa mu bijanye n'ibango ry'ubuherezi, kuko benshi iyo turiko turaraba ubwizigwa bwaratakaye bitewe n'ukungena Imana gibugura imiryango, ugasanga uko yahoze ari umwizigigwa mu bijanye n'ukungene wenyene ubwiwe arondera umwanya wo kuba mu bwiza bw'Imana, arondera umwanya wo kuba mu rukundo rw'Imana, arondera umwanya wo kuba mu guhimbaza, ugasanga asigaye afise umwanya wo kubwira abantu ingene babwiza guhimbaza, mugabo we ubwiwe ntagifise umwanya wo guhimbaza. Arabwira abantu kwisonzesha, mugabo ubwiwe ntagishoboye kwisonzesha. Nivuga ubwizigigwa bwaratakaye. Ico wahoze ukora cakugize ico uri uyu munsi, ntubwirizwa na gatoya kugitereka hasi, ntubwirizwa na gatoya kukireka. Ubuza kwama igihe cose uriko uracitondera, ubuza kwama igihe cose uriko uracubakirako ubuzima bwabo. Rero reka dusangire amajambo y'Imana tugiye kurabira hamwe mu bijanye n'ivy'ubuherezi. Abaheburayo igice ni ca 5, ndasoma mpere ku murongo wa mbere dushikane ku murongo w'10 n'amajambo adasanzwe atubwira ibijanye n'igikorwa c'ubuherezi. Jambo rimwe tubwira ku murongo wa mbere, atubwira definition y'ibijanye n'ubuherezi. Bavuga ngo umuherezi wese mukuru kuko yarobanuwe mu bantu ashirirwaho gukorera Imana kubw'abantu kugira ngo ashikane amashikanwa, atange ibimazi vyompi vy'ivyaha, kandi ashobora kwihanganira inyobegwa n'abazimiye, kuko nawe nyene hariho ahagira intege nke. Turabigarukako nico gituma akwiye kwitangira ibimazi vy'ivyiwe vyaha nkuko abitangira abandi. Kimwe nako ndavuga, nta muntu yiha ico cubahiro shiti ahamagawe n'Imana nkuko Aroni yahamagawe n'Imana. Nta muntu ashobora kwiha ico cubahiro, nta numwe ashobora kwigira umuherezi. Ariko birababaje cane gose, kandi ibi ndabivugana agahinda kenshi mu mutima wanje, kuko hari benshi bihaye iki cubahiro, ariko biritubwiye yuko ico cubahiro nta muntu ashobora kuciha kiretse uwahamagawe n'Imana. Nkuko tubona Imana yahamagaye Aroni, turamubona nk'umuherezi. Rero benshi turabona barihamagaye canke barihaye igikorwa c'ubuherezi. Nico gituma hari ibintu novuga atari amasusi kuri bo, kubera yuko umuntu yahamagawe n'Imana, ikintu kibiza kwama igihe cose arico novuga ciyumviro ciwiwe. Ibi nivyo biza kuganza ivyumviro vyo. Ndashaka mugumane nanje kugira ngo mutabure neza ibijanye n'ibi bibazo canke n'ibi vyiyumviro umuherezi abiza kwama igihe cose ariko aribaza. Wewe wahamagaye mu ibango ry'ubuherezi, hari icyo biza kwama igihe cose uriko uribaza. Ubwa mbere na mbere nuko abantu bashobora gusuzugurwa biciye kuri umuherezi represent abantu. Ijambo ry'Imana ryatubwiye dusomye ku murongo wa 1, umuherezi wese mukuru kuko yarobanuwe mu bantu ashirirwaho gukorera Imana kubw'abantu. Yarobanuwe mu bantu kuvuga ngo ava mu bantu, mugabo yashiriweho gukorera Imana kubwo abantu. Iki ni ikintu gikomeye cyane, dukorera Imana kubw'abantu. Tuvuga ngo turi hagati y'abantu n'Imana. Twebwe turogira ngo dukorere Imana, ivuga ngo hari ibyo turonka bivuye ku Mana tukabishikiriza abantu. Cyo kimwe nuko hari n'ivyo dukura mu bantu tukabishikiriza Imana. Umuherezi ari muri ico kibanza, ari mu kibanza cyuko aconnecta abantu n'Imana. Rero uyu muherezi si umuntu uwo ari we wese. Mu isezerano rya kera ari igitutu c'isezerano rishaje canke cyari igitutu c'ishusho y'ukuri yagomba kuzoza, nkuko tubona mu Baheburayo igice c'10 dusome dore ku murongo wa mbere. Turabona neza yuko umuherezi iyo yemewe ihanga ryose ryaba ryemewe. Ndashaka umuntu antahure, wewe Imana ikirahamagara muri kino gikorwa c'ubuherezi, canke wewe uri umuherezi, wewe uri kurakora kuno musozi w'ubuherezi, ufise rino bango ry'ubuherezi muri wewe, wame ubizi neza yuko ubwirizwa kumenya yuko ntuciganza, ntucitegeka,
ntucigaba. Ivyawe ntibigarukira kuri wewe gusa, ivyawe bifatanye n'ubuzima bw'abandi benshi. Hari abantu biciye kuri wewe bashobora gusuzugurwa. So many people can be disgraced just because of you. Bitewe n'ivyo uri kurakora, abantu bashobora gukengerwa. N'icuro nyinshi twabonye abantu basuzugurwa kubera iki? Kubera umurongozi wabo, kubera umuherezi mukuru, kubera uwo Imana bashize imbere. Wame ubizi neza yuko nuriho kugira ngo wewe wofuma ubaba. Nivyo namatwe ndabwira abantu abataho iki gikorwa canke iribango ry'ubuherezi, umva babwiza vy'ukuri kuba ibimaze. Wewe nubabare mugabo abo uri imbere, abo urongoye, abo uragiye, abo ubereye umwungere, ntibakogwe isoni ku bwawe. Ariko uyu munsi birababaje cyane, tubona ukungene abizwa ko arabaherezi bikunda, ugasanga arikunda cyane hako uravyumva yo kwemera guheba kino kinofuma, yemera guheba intama yashizwe imbere na kaga gakomeye cyane gose. Abakino giye tubiza kumenya neza yuko umuherezi abwirizwa, umva Bibiliya yatubwiye neza yuko yashiriweho gukorera Imana ku bw'abantu. Wambe ubizi neza mvuge gute, si bintu biraho, si ibintu umuntu apfa gukora uko avyumva, muga birafise amategeko abigenga, birafise ingingo ngenderwako zigenga ibango ry'ubuherezi. Ubimenye neza yuko hari abantu bashobora kuba mu kaga biciye muri wewe nk'umuherezi. Umuherezi ashobora gukwegera abantu benshi. Umuherezi ashobora gutuma abo abereye umuherezi, abo abereye umukozi. Iki naco n'ikindi kintu gikomeye, umuherezi n'umukozi w'abantu. Abantu si bamukorera, niwe akorera abantu. Niwo kwita gutanga ibimazi vyabo, niwo gukora ibikorwa byose bisabwa kugira ngo Imana ishobore kwagaya abantu, Imana ishobore kwakira abantu, Imana ishobore kwishura abantu, Imana ishobore kugendera abo bantu. Rero hari abantu bashobora kuja mu kaga kubera umuherezi. Bega ivyo urufata kandi ko kuvyiyumvira yuko ico uri kurakora cyose kitagarukira kuri we. Mugabo hari abantu bishobora gushira mu kaga. Si ivyo gusa, biciye kuri we kandi ubuntu bw'Imana bashobora gushikira abandi. Ikinacho n'ikindi kintu gikomeye cyane gose. Nivuga mu majambo, Imana icishiriza mu buherezi kugira ngo ishikire abantu. Imana ikene guhezagira abantu ica ku muherezi. Ubuzima bwa buhindutse nk'umuherezi buzotuma benshi bahesha icubahiro Imana. Ibi ni vyiyumviro novuga bibiza kuba mu buzima bw'umuherezi. Dusomye Abigalatiya igice cya 1 guhera ku 23 gushika kuri 24. Munyemere gato hano hantu twasome Abigalatiya igice cya 1 ku 23 gushika ku 24. Ijambo ry'Imana tubwira ngo ariko bumva gusa abamvuga bati umwe yahora aduhiga mbere, ubu asigaye yamamaza ivyizegwa yatikiza kera, nuko bahimbaza Imana ku bwanje. Oh haleluya, bahimbaza Imana ku bwanje. Ico mu muntu wese ariko arankurikirane ari muri ribango ry'ubuherezi, abantu bagahimbaza Imana ku bwiwe. Nico Imana ishaka, nico Imana ituronderera ko abantu bahimbaza Imana biciye kuri twebwe. Wewe umuherezi uro gutuma abantu bahimbaza Imana. Paulo murabizi ubuzima yabayeho ahama ivyizegwa vya Kristo. Abantu bose bizera Kristo yarabahama. Yumvise umuntu wese avuga Kristo yari allergique kuri uwo muntu, yaramuhama, yaramwiruka ko, yaramupfungisha, yaramukubitisha, yaramugira nabi. Uyo muntu yarabona amahano menshi cyane biciye kuri we. Mugabo umvigene ijambo ry'Imana rivuze avuze ngo bati umwe yahora aduhiga mbere, ubu asigaye yamamaza ivyizegwa yatikiza kera, nuko bahimbaza Imana. Nakunze ijambo ku bwanje, abantu bahimbaze Imana ku bwa. Umuherezi ariho kugira ngo atume abantu bahimbaza Imana ku bwiwe. Sivyo gusa, abantu bashoboye gukizwa no kuva mu vyaha biciye mu ibango ry'ubuherezi. Ndiko nababwira ico ubuherezi buri, ndiko nababwira ico ubuherezi bushoboye gukora mu buzima bw'abantu. Ubuherezi buri kugira ngo bugitso bukoreye ubuzima bw'abantu. Abantu ntibabwiza kuma babaye uko babayeho. Uri umuherezi, umuherezi nuwo gutuma ibitariko biragenda neza bihagarara bigatangura kugenda neza. Umuherezi nuwo gutuma abantu bariko barandaza imitima bagirwa neza, bagenderwa n'Umwimana, ivyizigiro bikagaruka, maze ako kanya bakongera kandi gusubira mu kibanza batewemwo cyo guhimbaza Imana no kuyitazira. Rero nshuti mukundwa uri kuranyumviriza, uvyumereza ko ibango ry'ubuherezi ikintu ico cyose
n'abasupira kuri uyu muhamagaro w'ibanga ry'ubuherezi. Ni byiza cyane gose, ariko mugabo kandi mwumve yuko si ibyo ari byo byose. Ndabandanya, amahanga ashoboye guhinduka kubw'ubushobozi bw'ubutumwa bwiza bikomotse cyangwa bivuye ku baherezi. Amahanga nta kindi arindiriye ijambo ry'abaherezi kugira ngo ashobore guhinduka. Tuko turavuga ibijanye kandi n'ivy'ubuherezi. Isengesho ryanje nuko dusomye Timoteyo wa kabiri igice kabiri ku murongo wa 19. Ijambo ry'Imana tubwira ngo ariko itanguro ry'Imana ryo kubaka ko rirakomeye, byanditswe ko ikimenyetso nguhoraho arazi abiwe, kandi umuntu wese avuga izina ry'uhoraho ave mu kugabitanya. Tubanije ku murongo wa 20 avuga ngo mu nzu nini y'umutunzi ntihabamwo imbombo vuzi ibyacuzwe mu izahabu no mu ifeza gusa, ariko habamwo n'iz'ivy'ibiti n'iz'ivy'ibumba, kandi bimwe babikoresha iby'icubahiro, ibindi bakabikoresha ibiteye isoni. Umuntu niyeza akitandukanya n'ivyo azoba igikoreshwa c'icubahiro cejejwe, kigiranye naco ikimazi catunganirijwe igikorwa ciza cose. Umuherezi mu vyo abwirizwa kugwanira igihe cose n'ukwezwa kwiwe n'ugutungana kwiwe. Birivuze ngo umuntu niyiyeza, si quelqu'un son réserve pure, ubwiriza wenyene bwa kwibika nk'umuherezi atunganye agororotse, kuko wewe ushoboye kugwisha benshi. Ijambo ry'Imana tubwira ngo ndashira iwe Isiyoni rigwisha. Uvyumva rero neza ko ibango by'ubuherezi ni bango rishobora guhagurutsa abantu, ngakandi bango rishobora no kugwisha abantu. Ivyo byose umaze kubimenya, hari ikindi kintu vuga imbere yuko negereza kurangiza. Dusomye Abifilipi 1:27, ijambo ry'Imana avuga ngo ariko kimwe gusa, ingeso zanyu zimere nk'uko bibereye ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ingeso zanyu zimere nk'uko bibereye ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ni kuvuga ngo ubutumwa bwiza bwa Kristo si imvugo gusa, si amajambo tuvuga. Ubutumwa bwiza bwa Kristo burafatanye n'ingeso zacu. Umuherezi abwirizwa kwitondera kuruta ikindi kintu cyose n'ibijanye n'ingeso ziwe. Twavuze ibijanye no kuba umwizigirwa, twavuze ibijanye no kwiyeza, twavuze ibijanye no kumeneza ko bice ku muherezi hari ibikorwa byinshi bishobora kuba vyiza canke bibi. Harashobora gukorwa n'isoni, harashobora gushigwa mu kaga, harashobora kumererwa nabi. Mugabo kandi twumve kandi n'ikintu yuko umuhereza abwirizwa kwitondera ibijanye n'ingeso ziwe. Bivuga ngo kimwe gusa, ingeso zanyu zimere nk'uko bibereye ubutumwa bwiza bwa Kristo. Si ibyo gusa, kugira ngo nje kubagendera canke ntaje numve ivyari ko muhagaze mushikamye, mufise imwe muje umutima mu kugwanira ukwizera ubutumwa bwiza. Ku murongo 28, mudakangwa n'abagwanizi ku kintu na kimwe, ico kizobera abo ikimenyetso cyo guhona, ariko mwebwe icagakiza kandi kivuye ku Mana, kuko ico mwagabiye ku bwa Kristo atari kumwizera gusa, ariko mwagabiwe no kubabazwa kubwiwe. Kibona ko ndababwira, umuherezi ariteguye no kubabazwa ku bwa Kristo, apana gukangwa n'abagwanizi. Ni vyinshi bizogerageza kuza kugusekuwa aho uri mu ibango ry'ubuherezi. Twama turiko turahura na vyinshi, mugabo kandi wame ubizi neza yuko hako abandi bogwa, wemere ufume kandi wewe ubabazwa. Ijambo ry'Imana tubwiye ngo kuko ico mwagabiwe ku bwa Kristo atari kumwizera gusa. Kumwizera ni vyiza cyane, mugabo kandi twagabiwe no kubabazwa kubwiwe. Rero umuherezi ariteguye no kubabazwa ku bwa Kristo. Nikina nifuje ko uyu munsi nsangira namwe mu kiganiro kizokurikira. Uzoba ndiko ndavuga bimwe bishobora gutuma ibango ry'ubuherezi ritosekara, ivyo novuga twitondeye bizotuma igihe cyose ubuzima bwacu nk'abantu by'ukuri bari mu ibango ry'ubuherezi twama igice tuko turatuma benshi bashima Imana ku bwacu. Rero Imana ibahezegire cyane, ariko mbwa ndangize ndababwira yuko ntimugende mudakoze subscribe canke s'abone, kubera yuko turifuza ko benshi bashikirwa n'aya majambo y'Imana. Imana igenda idushira ku mutima kugira ngo dusangire namwe. Ndabasavye cyane gose, ni mu buryo bwo gushigikira iki gikorwa, kandi
biranafasha yuko igihe cyose tuba dushize ko ikiganiro uba uwa mbere wo gushobora kukibona, ikiganiro cyose kizoba kije uzaba uwa mbere wo kukironka ndetse no kukibona. Rero ntugenda koze subscribe, kandi by'ukuri ano majambo yasangize abandi benshi, ugire commentaire, n'ukuri biradutera intege cyane kubona ko by'ukuri turi kumwe na rero ntimugende mudakoze subscribe, hama kandi mukirike na kuri ka gakengeri ka notification kugira ngo muze muraronka ibizo biriko biratambuka vyose kuri ino chaîne y'ubugingo busagutse TV. Imana ibahezagire kandi mudusengere cyane gose kugira ngo Imana ibandanye kutubasha kugira ngo benshi babandanye kugirirwa neza. Turabakunda cyane, tuzaba dusubira mu kiganiro gikurikira ibanga ry'ubuherezi part ya kabiri. Shalom shalom.